Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru ateye ubwoba duhejeje kuronka nyuma y'ifatwa rya Generali Gen.Bunyoni. Hari abatangiye gusaba ubutungane Perezida Evariste Ndayishimiye ko yacira Generali Gen.Bunyoni urubanza rukwiriye. Bamwe n'abandi batangiye kugaragaza amazina amwamwe yagiye anyuruzwa abandi bakagandagurwa bitumwe na Generali Gen.Bunyoni. Nibyo twabateguriye muri ino nkuru tugiye kubashikiriza. Wecu usabwa nta kindi uretse gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ifatwa rya Gen.Bunyoni Irakoze na Edi Ndayisaba. Gen.Bunyoni Irakoze yari umukenyezi akerebutse cyane yikorera utwiwe yaba mu Rubirizi muri komine Mutimbuzi. Yari umukuru w'abakenyezi bo mu mugambwe Frodebu mu ntara ya Bujumbura rirare. Yari mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Krista yavuka mu Gahahe muri Mutimbuzi. Edi Ndayisaba nawe yari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi ifise ipeti rya kapiteni. Yaheruka kuva mu mpimba ntiyari bwasubire mu kazi aho yakorera mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi. Edi yavuka mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Mu gatondo isaha 5:30 Gen.Bunyoni Irakoze yari umuhira mu Rubirizi aronka telefoni y'umuntu yamuhamagaye ngo arafise ubutumwa amuha. Ako kanya Kriste yafashe imodoka yitwa Vatiri Toyota Lion aja guhitana kapiteni Edi Ndayisaba ku Mutaga Nofu mu gisagara ca Bujumbura. Isaha 5:30 bari bageze aho bari guhurira n'uwaho bahamagaye mu Rubirizi. Basanze bategerewe n'abasirikare barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Ikurakuri. Barabafata barabajana mu iperereza muri quartier ya 10 mu Ngagara. Baraborejwe gupfa bikomeye. Mu nyuma baba barapfungiwe indwi zibiri mu nzu yari ku Mutaga Nofu yavugwa ko ibamwo aba FDLR bakorana na leta y'u Burundi. Hari abagerageje gutanga igiturire ku ntwazangabo ivuga ko yari Colonel Desire Uwamahoro, ariko yoba yishuye ngo ha kwihenda two kwihekura. Mu bisanzwe ikibazo nticari kikiri iciwe, cari mu minwe ya Generali Gen.Bunyoni yari umushiranganje w'umutekano ari nawe yafata ingingo ya nyuma ku bafashwe hakaba abapfungwa n'abicwa. Nyuma y'indwi zibiri Gen.Bunyoni Irakoze na kapiteni Edi Ndayisaba boba bahawe umukozi w'iperereza Bonaventure Niyonkuru kugira baje kwicwa. Amakuru ya nyuma avuga ko bishwe bahambwa ku Muberure muri komine Isare ya Bujumbura rirare. Imodoka ya Gen.Bunyoni Irakoze yamaze igihe igendeshwa na wa Bonaventure Niyonkuru ntiyigeze isubizwa umuryango. Igisirikare carihaye inzu ya kapiteni Edi Ndayisaba mu Kinyankonge kihindura ikirindiro c'abasoda. Inyuruzwa ry'abasirikare Vitali Niyonkuru, Jean Marie Vianney Mbonimpa na Jean Baptiste barantandikiye. Prime Sergeant Vitali Niyonkuru yava ku mutumba wa Tahe muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Yinjiye mu gisirikare c'u Burundi ava muri Feneri ya Rwasa. Iruhande yo kuba umusirikare yari n'umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa mbere muri Faculté Science Education. Mwene wabo Kaporari Jean Marie Vianney Mbonimpa nawe nyine bava hamwe mu Gisuru, nawe yari yinjiye igisirikare ava muri Feneri ya Rwasa kandi yari n'umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri wa ISCO. Jean Baptiste barantandikiwe yava muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro, nawe nyine yinjiye mu gisoda ava muri Feneri ya Rwasa kandi yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa mbere wa Histoire. Nk'uko byagendeye abafeneri batari bake, aba bantu bari bararenganijwe mu gisirikare aho bari bafise amapeti atajanye n'amashuri yabo. Abafeneri nibo biga kaminuza ugasanga bafise ipeti riri munsi ya kaporari. Umusenedefted nawe atashitse mu mwaka w'icumi wayisumbuye ugasanga ni generali. Aba banyagisuru bari baziranye cane na Moise Bucumi yahoze ari buramatari wa Ruyigi, araba n'umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Moise Bucumi yararonderwaga cane n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Vitali na Jean Marie Vianney bari bamaze igihe baza barafatwa iyo baduze kuramukanya
baronderwa cane cane na komisariya Edouard Mukoko yatwara igipolisi mu Ruyigi, ariko bagaca batabarwa na General Marius Ngendabanka ava mu Gisuru nyine. Ngendabanka we yashaka bamufashe gutega umutego Moise Bucumi. Kuwa 29 ukwezi kwa 12 2015 bano basirikare batatu baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Jean Baptiste Barantandikiye afatiwe hafi yo kwa Regenteri ariko arataha. Yafashwe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkuroka. Jean Marie Vianney Mbonimpa yafatiwe mu Irohero. Bajanywe gupfungwa mu iperereza hanyuma basabwa kwandikira Moise Bucumi ko bagiye i Tanzania ngo bahurireyo. Igikorwa cyo gufata Moise Bucumi bivugwa ko cari kirongowe na Majoro Tade Butumangu agendanira Perezida Nkurunziza, ubu naho agendanira Perezida Ndayishimiye. Binjiye i Tanzania Moise Bucumi yamaze kubimenya, barazunguruka hose barabura, hanyuma baragaruka. Birashoboka ko Vitali Niyonkuru, Jean Marie Vianney bagandaguriwe mu Burundi bamaze kuva muri Tanzania. Inyuruzwa rya Alexis Nihorimbere, Valentine Habiyakare na Adeline Bizimana. Alexis Nihorimbere yari umusirikare akorera ku biro bikuru by'igisirikare, yoba yakorera iperereza rya gisirikare, bisigura ko yari afise amabanga menshi. Yavuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi, urugo rwiwe rwari Igitega. Alexis Nihorimbere yaheruka kubura umukenyezi yapfuye ariko aribaruka amusigira uruyoya. Igitega Alexis yari afise umugenzi bakuranye, Adeline Bizimana yari umupolisi ajejwe logistique muri komisariya regionale. Bose bari bafise kandi umugenzi yitwa Valentine Habiyakare yaheruka kwirukanwa mu gipolisi. Valentine yavuka ibugabira mu Kirundo, yari yirukanywe azira ko yatabaye abanywanyi ba Frodebu nyakuri ya Jean Marie Minani bariko barahohoterwa n'imbonerakure za Gihahe. Valentine nawe yaba Igitega. Hari uwundi mugenzi bose bari bahuriye ko yari umupolisi ava mu Ngamba, yahoze akora Ingozi, bamurungika gukorera Igitega nk'igihano, naho nyine ntiyahateba baca bamurungika Imwaro. Uwo mupolisi yari afise vatire Toyota Starite itukura, yari acunzwe cane na komisariya regionali Tadeyo. Uwo mupolisi yagirizwa ngo yararyohewe aho ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahakwa gutembagazwa kuwa 13 ukwezi kwa 5 2015. Umugoroba wa 29 z'ukwezi kwa 12 2015, Alexis Nihorimbere yari yaronse akaruhuko. Yari aduze Igitega kuraba umuryango na cane cane rwa ruyoya umugore yamusigiye. Yasabye bagenzi biwe kumutegerera kuri parikingi aho yari aje n'imodoka. Yahashitse isaha 1 y'ijoro. Agishika bagenzi we bari baje kumutegera muri ya vatiri Toyota Starite itukura. Abapolisi bacungera Perezida Nkurunziza bari barongowe na Kaporali Claude Nijimbere batazira amatwi, nabo baba barahashitse. Barabafata bose babinjiza munsi y'intebe ya Communite Dabo Cabine Toyota Hilux Matwi agenderamwo. Matwi yari udasanzwe ku ntwaro ya Nkurunziza. Yari Kaporali agendera mu modoka n'abakuru b'amakambi badafise. Wenyine yagendanirwa n'abandi bapolisi batandatu. Mu gihugu cose yashobora gufata no kwica uwashatse wese. Matwi kwari ukundi kuboko kwa Nkurunziza. Nuko Alexis, Valentine na Adeline baba barafashwe, boba bajanywe ku kirimba ca Perezida Nkurunziza Igitega. Muri ico gihe Nkurunziza niho yari. Ku murango yakora igikorane giheza umwaka igishubi, ku mugoroba agataha Igitega. Ntituzi ko Nkurunziza wenyine yoba yarabonye abo bagabo batatu, ariko hari amakuru avuga ko biciwe aho ku kirimba, mbere ko boba ari naho bahambwe. Bukeye ya vatiri Toyota Starite itukura yoba yatowe ku kirabo ca Ruvubu ku rubibi rwa Gitega na Karusi yaraye ituriwe. Nta biziga byarimwo. Imyaka ibaye myinshi leta itavuze iyo yashize abo bantu, ariko ubu ngubu bari gushirwa mu idosiye ya General Arengiyome Bunyoni, bivuga ko ari nawe watanze itegeko ry'uko bicwa. Inyifato itangaje y'igisoda. Kapiteni Edi Ndayisaba yarirukanywe mu gisirikare muri 2017 inyuma y'imyaka 2 anyurujwe na Darius Ikorakure. Prime Sergeant Vitali Niyonkuru yafuswe mu basirikare muri 2019 kugeza aho yari yagumye ahembwa kumusoda ari ku kazi.
Nyuma y'imyaka 4 anyurujwe, Kaporali Jean Marie Vianney Mbonimpa yoba acanditswe nk'umusirikare ari ku kazi inyuma y'imyaka myinshi anyurujwe. Alex Nihorimbere we yaciye yandikwa ko yatorotse kandi bizwi ko yanyuruzwa na Kaporali Claude Nijimbere batazira amatwi. Umuryango ntiwarekuriwe guhabwa n'udufaranga yari afise kuri konti. Yari anaherutse kuronka ingurane. Ntawuzi wagiye kuyitora. Udupfuvyi yasize ntitwaronse n'urufaranga rumwe rwo kudufasha. Ntituzi ibyakurikiye kwa Adrien Bizimana naho. Imyaka ibaye myinshi ntawuzi irengero ryabo. Birababaje kuba imyaka 7 itavuze aho yashize abo bagabo, ariko ubungubu aho Generali Arengiyome Bunyoni afatiwe bariko baramwagiriza ko ariwe wagize uruhara rukomeye mu iyicwa ry'abo bantu. Ariko ikibabaje nuko Evariste Ndayishimiye adashaka kubimubaza. Impamvu nta yindi nuko abakoze iryo bara n'ubungubu bakinyegeje mu butegetsi bwiwe kandi adafise uburenganzira bwo kubakoraho, ahubwo yashatse gufata Generali Arengiyome Bunyoni kubera ko yateguraga umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi. Bisigura ko Evariste Ndayishimiye mu gufata Generali Arengiyome Bunyoni ataciza yashatse gukorera abarundi, ahubwo yashatse kureba ku nyungu ziwe bwite. Turabandanya kubatohoreza amakuru menshi ariko aravuga ku wahoze ari umukiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, ndetse n'amabi atari make yagiye amuranga igihe ari umutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Wecu usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.